Mwiriwe bakunzi b'ikinyamakuru Akiwacu Magazine. Ni iteka ridasanzwe n'ibyishimo bigezwe ku bindi gusubira kubana namwe mu kino biganiro ino na Akiwacu. Mu gitegurwa na Jean Vianney Irakoze, behind the camera bandi kumwe na NGM dukore. Muradutunga ikaniro ncyarigize iminsi kiba bivuye ku nguzo ubuhinga ziba zitatuvuyeko. Uno munsi kwigenekerezo ryanje Rusama tuja kurabira hamwe ivyagiye biranga Primus League. Tuje kuraba imigwi yaduze iva mu cicaro ca kabiri muri Ligue B izokwifatanya n'iyindi mu mwaka uza muri Primus League nyene imigwi itatu yashoboye gusumvya iyindi. Turaja kurabira hamwe amajambo yagiye avugwa kuri Komite National Olympique. Francine Niyonsaba agenda avuga ibi na biriya amera nk'uwidoga avuga ati ibintu bihagarare. Turaja kuraba n'amakuru agenda avuga ku bakinyi bakinanze y'Uburundi. Turaja kongera tuje ku mugabane wa Buraya aho tuja kurabira hamwe ibiriko biravugwa na cyane mu Real Madrid Champions League. Turaja kuraba bigenda bivugwa hanze y'ibibuga amatransfer ibivuga mu gwa Barcelona turazi yuko mwamikundi yo miki cyane sangika. Amakuru no munsi tuyahere muri Primus League. Kuno munsi wa Mungu habaye inkino umugwa Bumamuru watsinze ibitsindo bibiri umugwa wa Bucha City. Flambeau du Centre sinakosa je gukora utsinze ibitsindo bibiri umugwa Top Junior umugwa usanzwe wagaze mu kibanza ca nyuma. Umugwa Aigle Noir unganye na Burundi Sport Dynamique. Atletico New Oil utsinze igitsindo kimwe na Olympique Star. Nayo umugwi wa Vitalo utsindwa na Lukinzo FC. Urutonde ku rwa 28 rero rwafasha gukurikira imigwi ibiri isiguye ikintu kinini muri Primus League iri kiratanira igikombe ni Bumamuru uri mu kibanza ca mbere n'amanota 38 agakurikira umugwi wa Flambeau du Centre mu ntara ya Gitega n'amanota 33. Inota rimwe rizitandukanya mu gihe hasigaye intonzi ibiri. Mu kibanza ca gatatu haraza umugwi wa Messager Ngozi n'amanota 53, mu kibanza ca kane Vitalo FC n'amanota 51. Iyo niyo migwi ine iri muri top 4 mwigano ariko rya Primus League mu Burundi. Mu kibanza ca gatanu haraza umugwi wa Aigle Noir Makamba n'amanota 47, hagakurikira umugwi wa Kayanza United n'amanota 46. Iyo migwi nayo twovuga yuko iri kiratanira kuduga muri top 4 ariko umugwi tubona yuko byoshoboka umugwi wa Aigle Noir ufite amanota 47 ukabusumbwa amanota 4 na Messager Ngozi mu kibanza ca kane. Nukuvuga hagisigaye inkino zibiri Messager Ngozi batakaza Aigle Noir yatsinda ikabira duze ikabiragiye muri top 4. Mu kibanza ca 12 haraza Burundi Sport Dynamique n'amanota 28. Mu kibanza ca 13 haraza umugwi wa Interstar n'amanota 27. Musi ya karongo gatukura hari mu bitatu biboneka neza yuko bishaka kwa byararangiye ariyo kuja gukina mu cicaro ca kabiri muri Ligue B. Aho ndavuga umugwi wa Tigre Noir uhagaze mu kibanza ca 14 n'amanota 28. Atletico New Oil n'amanota 21 n'umugwi wa Top Junior n'amanota 18. Twavuga ko ari umugwi waje kurunguruka inyuma kuduga mu kicaro ca mbere ku mwaka uheze bwati bamwe bavuga ati none waje kurunguruka cyane vyagenze gute ubaye nka rekoro ko ku mwaka uheze. Umugwi ushobora kuva mu iyo relegation zone mico kibanza gituku n'umugwi wa Tigre Noir. N'umugwi wa Tigre Noir ufite amanota 28 hagisigaye inkino zitatu usumbwa amanota 3 n'umugwi wa Interstar ushobora gutsinda rumwe Interstar gatakaza gutyo kabaduze Interstar nayo ikaba iratibutse. Hari imigwi itatu yavuye mu cicaro ca kabiri izoja gukina mu kibanza mu cicaro ca mbere muri Primus League ku mwaka uza. Niyo migwi ni itatu hariho Amasipiri na Moso Sugar. Hari uwundi mugwi ugira gatatu umugwi wakinye match de barrage n'umugwi wa Lumière de Ngozi. N'urukino ruhuza imigwi iba yabaye iya kabiri mu mapure A na B mu cicaro ca kabiri. Harabaye urukino rw'ibanze iyo migwi ya Tel Aviv na Lumière de Ngozi ivana inganya igitsindo kimwe ku kindi. Bamwe bavuga ati Lumière de Ngozi yari igikorwa kuba inganije wa Stade Urukundo yamara bigiye kurangira ku rukino rwo gusubiriza match retour. Tel Aviv itsinze ibitsindo bibiri kubusa umugwi wa Lumière de Ngozi. Iyo migwi itatu rero Amasipiri Moso Sugar mu ntara ya Rutana Jogme na Tel Aviv ikabigiye kuduga mu cicaro ca mbere muri Primus League. Tugaruka ku bakinyi bakina hanze y'igihugu turahera ku mukinyi Bonfils Kalebe muri South Africa. Bonfils Kalebe yahora mu mvune mu mugwi wa Kaizer Chiefs. Ejo harabaye urukino iginje ku minota 25 umumenyereza wiwe akaba yanamukinije kugira ngo arabe deja ukuntu evolution yiwe y'imvune yoba iriko iratera imbere. Uwo mugwi wa Kaizer Chiefs byarangiye utsinzwe ibitsindo bibiri kuri kimwe. Tugiye ku mugwi wa Orgenis muri Ligue 1 mu Faransa. Umugwi wa Nice waratsinze umugwi wa Stade de Rennes ibitsindo bibiri kuri kimwe. Yusuf Ndayishimiye Nyange agize iminsi ataboneka mu nkino afise imvune
agize inkino zibiri ataboneka mu kibuga n'ubwo rukino rwabaye ejo ntiyarimo. Twinjiye neza na neza mu Bubiligi aho umukinyi w'umurundi mu international asanzwe akina mu rugamba Marco Weymans yakinye urukino rwiwe n'umugwi wa Biascott uhura n'umugwi wa Anderlecht. Uwo mugwi yiwe watsinze ibitsindo bibiri umugwi wa Anderlecht. Marco Weymans yatanze umupira mu gitsindo ku mugwi wa Biascott maze uwo mugwi birangira utsinze ibitsindo bibiri uwo mugwi wa Anderlecht. Weymans yakinye iminota 78. Turagenda no ku mukinyi Saido Berahino mu gihugu ca Chypre ku ndwi ya 34 w'ihiganwa ry'icicaro gikuru. Umugwi wa AL Masoro uri kunganya n'umugwi wa Salamis ibitsindo bitatu. Uwo mukinyi Saido Berahino akaba yinjiye ku minota 58 w'urukino. Tuva muri football twerekeza mu nkino zo kwinonora imitsi. Umunonotsi rurangiranwa Francine Niyonsaba agenda agaragaza akababaro avuga ati urwego rujejwe gutunganya ivy'inkino zo kwinonora imitsi ku rwego bw'igihugu Seno Comité Nationale Olympique avuga ati nibara bakinjure ivyo badukoreye turabishima ati ariko ivyo batatukoreye navyo abandi bazobidukorera. Ati bakomeza kundenganya bunserukiye aho bonteye intege akaba ari bo bandenganya bakandika ibi n'ibinyoma bitagira izina. Ati bihagarara ino sport y'u Burundi ati ntegeza kubandanya nserukira igihugu neza cyane. Ni mu gihe urongoye Seno Comité National Olympique Lydia Nsekera yaraje kuvuga yuko France ashobora kutaba mu rutonde rw'abazoseruka mu nkino zo kwinonora imitsi zobera i Paris muri 2024. Avuga ati afise inkabura mubiri testosterone zirenze. Avuga ati bisaba yuko abanza gufata imiti kugira ngo bibanze bigabanuke. Ndongere ngaruke kuri Thierry Ndokubwayo umunonotsi w'umurundi aherutse gufata ingingo yo kuja guserukira igihugu ca Espagne mu nkino zo kwinonora imitsi. Agenda avuga ati jewe kuba narahinduye nkaserukira igihugu ca Espagne sikuvuga ngo nuko navyo Burundi sikuvuga navyo Burundi. Avuga ati jewe gitantumye nja guserukira Espagne ati nuko aka bourse olympique twara duhabwa jewe ntakikaronka rero navyo bisaba imyiteguro irenze amafaranga recuperation. Avuga ati navyo nari kurukizwa jenyene tiro mugendo se support ivuye ahandi ndagenda atari ko bisigura yuko ubundi ndabuhevye nzogaruka kandi ibikorwa by'iterambere nzokwama nabikoze. Nayo kuri ico nyene Lydia Nsekera akaba yemeje yuko aho gafashanyo bourse olympique atagahabwa kubera hari ivyo atarakwije kuba yo karonswa. Tuva nganeza neza twerekeza i Buraya. Yamakuru tuzi ko mukunda cyane yamakuru tutayavuze mutavuga yuko hari ikiganiro cino cabaye. Turahera mu Real Madrid waraye utahukanye igikombe c'umwami mu gihugu ca Espagne Copa del Rey igikombe ca 20 wagikuye mu minwe y'umugwi wa Osasuna uyitsinze ibitsindo bibiri kuri kimwe. Ibitsindo bibiri vy'umwana akiri muto cane Rodrigo Gaz yamuka mu gihugu ca Brazil. Abakinyi bamwe ba Real Madrid bagenda bandika amateka kubera ico gikombe batahanye. Igikombe kigira ijana kimwe muri kahise ko mu Real Madrid. Igikombe kigira 32 ku ngoma ya Florentino Perez. Abakinyi nk'aba Eduardo Camavinga ku myaka 20 bandika amateka nk'abakinyi bakiri bato bashoboye kuba batwara buri gikombe cyose kikinwa n'umugwi maze bakagitsinda. Ndavuga Champions League, La Liga, Copa del Rey, Super Coupe d'Espagne n'ibindi. Abakinyi nka David Alaba na Toni Kroos nabo bandika amateka kandi bivuye kuri ico gikombe nyene batanye. Baba bakinyi babiri rudende bashoboye gutahukana buri bikombe byose bikinwa mu migwi ibiri itandukanye. Ndavuga ivyo bikombe nyene vya Champions League, Super Coupe, La Liga, Copa del Rey n'ibindi bagenda bitsinda mu migwi ibiri itandukanye. Umugwi wa FC Barcelone uba umugwi witanganije umugwi utamwe ukeza Real Madrid ku cyo gikombe baraye batahukanye ca Copa del Rey ya 20. Anavuga ati ya rivality hagati ya FC Barcelona na Real Madrid bayibagiye ati burya abo ku nzego zo hejuru barongo iyo migwi ntaco bapfa atago abantu bafite ico bapfa n'abafana. Tukiri kuri rivality rero ya FC Barcelona na Real Madrid ubu unye deja umugwi wa FC Barcelona ufise ibikombe bitatu tegerezwa kubanza gutsinda kugira ngo ushobore kuja ku ritme imwe na Real Madrid. Real Madrid ifite ibikombe 101 mu gihe FC Barcelona ifite ibikombe 98. Tukiri mu rwa FC Barcelona nyene turavuga inkuru y'umumenyereza Xavi Hernandez avuga ati hari abakinyi dutegerezwa kugurisha hari n'abandi bakinyi dushaka kugumana batakogwako. Mu bakinyi batakogwako umumenyereza Xavi Hernandez yashikirije avuze yuko umukinyi nka Frank de Jong, Araujo
Pedri hamwe na Christensen abo bakinyi uko ari bane umurongozi wa FC Barcelona yomfasha tukabagumana ndabona yuko nubakira ko muri sezo izokurikira ya 2023 ishira 2024 ya umukinyi Rafinha aherutse kuvuga ati jewe ndabona yuko ntegerezwa kuva mu mugwi wa FC Barcelona kubera ko Dembele avuye mu mvune hariko havugwa n'izina rya Lionel Messi yuko mu mugwi wa FC Barcelona uriko akoresha ibishoboka byose kugira ngo ashobore kugaruka mu gihe Messi yogaruka na Dembele akagaruka jewe nshobora kutaronka umwanya nk'umutitirere mu bakinyi 11 batangura mu kibuga ngo name ntangura cyo gituma rero nshobora kuva uwo mugwi wa FC Barcelona ukashaka kumugurisha hagati $75 $80 z'amayero kugira ngo ashobore kugenda abandi bakinyi bashobora kuba bari ku isoko nko ba Ansu Fati n'abandi twerekeze muri Ligue 1 hariko haravugwa inkuru ya Lionel Messi afata urugendo gwerekeza muri Arabia Saudite umugwi wa Paris Saint-Germain umufatira ingingo umumazi indwi zibiri adakina adahembwa Lionel Messi afata aka video yongera yandika avuga ati jewe sinari nibaza ko bompana deja narinzi yuko buri gihe cyose deje rukino umuntu aba afise akaruhuko rero nategura urugendo nerekeza mu gihugu ca Arabia Saudite sinari kuruheba rero je m'excuse ndasavye abo dukinana staff yose bambabarire sinarizi yuko vyogaragara ntambwe ngo bampane ivyo vyabaye mu gihe Lionel Messi nyene aheruka gufata ingingo yuko atazokongereza amasezerano mu wa Paris Saint-Germain amasezerano azohera muri rici rya 2023 Barcelona ifati ya mbere mu kuba ikakora ibishoboka byose kugira ngo ishobore kuba yamujana nivyo Barcelona ni muhira kwa Lionel Messi ariko hari n'indi migwi irikira mushaka itanga amafaranga menshi mwihiganwa ryo muri Arabia Saudite umugwi wa Al Hilal washize ku meza $1,400,000 haraciye amezi $1,400,000 mu byumve neza $1,400,000 Lionel Messi yohembwa buri mwaka mu gihe yokwemera agasinya muri uwo mugwi wa Al Hilal iryo higanwa rya Saudi Arabia League iryo barigiye guhurira mu by'abihangange bibiri isi umupira w'amaguru yagiye imenya Cristiano Ronaldo mu mugwi wa Al Nassr hamwe na Lionel Messi mu mugwi wa Al Hilal iyo migwi ibiri isanzwe ari imigwi ikebana cyane mu gihugu ca Arabia Saudite berekeza muri Ligue des Champions ce sont les meilleures équipes de Champions League imigwi yashitse mu gice ca kabiri gica nyuma Real Madrid igenda ihura na Manchester City AC Milan igenda yambikana na Inter de Milan ndahera ku rukino rwa Manchester City na Real Madrid urukino ruzoba ku munsi wa kabiri ni urukino ruzoba rurimo ibiharuro byinshi ejo inyuma yuko Real Madrid itsinze igikombe ca Copa del Rey bagiye abanyeshuri bagenda baza karanje utavuga ati nta byinshi numva no vuga ati irifo gukombata no kukanyuma ati jewe amaso yose ari ku munsi wa kabiri umugwi wa Manchester City barahiwe ku mwaka mu gice ca kabiri gica nyuma nyene uwo mugwi wa Real Madrid utsinda umugwi wa Manchester City habaye remontada ku rukino rwo kusubiriza Real Madrid n'umugwi usanzwe ufise ibikombe vyinshi n'umwami w'iryo higanwa rya Champions League ibikombe 12 Manchester City nayo ifise ibiharuro vyiza mu nkino yeretse gukina imaze inkino 20 idatsinda mu mahiganwa yose imaze gukina muri no mwaka ya muri ligano nyenda Champions League mu nkino zagiye ziba kuva mapure gushika mu gice ca kane gice ca nyuma niwo mugwi wa mbere ubwo maze winjira ibitsindo vyinshi ibitsindo 24 kandi wongera winjiza ibitsindo bike ibitsindo 4 gusa ubwo nibwo rukino abantu benshi isinzi barindiranye igishi ku rukino ruzohuza umugwi wa Inter de Milan n'umugwi wa AC Milan nabwo ko rukino nago nyene ruzoba rufite ibiharuro bitoroshe azoba ari derby muri Champions League mu gihugu ca Italy ivyo bintu vyari kuba mu Butaliyano mu 2005 aho imigwi ibiri yamuka mu gihugu kimwe yakina urukino rw'igice ca kabiri cyane muri Champions League mu nkundire bakunzi b'ikinyamakuru Akiwacu Magazine n'abakunzi b'inkino muri rusangi kino kiganiro cuno munsi ndacyangirize ngaha ndabatumira gukurikirana n'ibindi biganiro bica kwa kino kinyamakuru Akiwacu Magazine nongera ndababwira ati ciao bless up.